bategura kudeta byategurirwa mu nzu iwe. Ndabifitiye ibyemezo. Hariho abantu bahaye baragwa mu ruzi bakwita ngo ni ejo ruzokumira ata muntu arukuramo. Turi kumwe umuhisi bagaza abo ba Pacifique abo ba Vitali. Iyo video yose mu kanya gatoyi muraza kuyikurikira ku buryo burambuye. Nasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Numwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba ari nayo asozera indwi turimo. Aragaruka rero ku bivugwa cyane mu gisata ca politike hamwe n'umutekano ntuze gucikwa. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe aho muherereye hose ndabahaye kaze kandi ntimuze gucikwa. Nibi twabatohoreje cyane mu gisata c'umutekano hamwe na politike. Ndagusaba kugira ngo aho uherereye hose wiyumvemwo kaze, waba dukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, waba uri ku migabane ya kure, nawe ndaguhaye kaze ntuze gucikwa. Tubikora iminsi yose tukabatoreza amakuru avugwa cyane muri politike, agatika kazi na muntu ubutungane, bivugwa cyane mu kibano, inkuru ziba zaranyegejwe byo dushikirizwa n'amasoko yacu ari mu nzego zitandukanye no mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Ari bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru navyo dukusanya mukabikurikira neza kuri iyi mbonesha kure. Ndaguhaye kaze. Hari iyo video nkuko mukanya gato imuza kuyikurikira ngo kudeta yateguriwe mu rugo kwa Agathon Rwasa, ngo niho ba Pacifique rinahazwe ba Vitali umuhisi bagaza ababirigi n'abafaransa batonda ijoro n'umurango bagiye kuraba uko ibikorwa byo gutegura iyo kudeta byoba bimeze. Ibi byavuzwe Ingozi n'umwe mu bavuga ko bishikanye muri CNDD FDD. Pacifique rinahazwe ubwiwe akaba yarashize iyo video ku rubuga rwe rwa Facebook akagira ati politike Burundi igiye kuba umwuga w'abafunga kiwani, noneho ngo ntavyo tutazumva mu gihugu cacu. Nukuri mukaza gukurikira rero iyo reresi ku buryo burambuye muri aya amakuru. Nuguko kandi tuza kugaruka ku nkuru zitandukanye. Turaza kugaruka kuri ca gikorane coba carasibijwe mu gisagara ca Bujumbura. Co mutamenye ngo nuko Martin Niteretse atigeze avugisha ukuri kwihagarikwa ry'ikoraniro rya Connect Conference Africa yari itegekanijwe Bujumbura kuva kuwa 15 gushika kuwa 17 Nyakanga 2023. Ngo ari insiguro zidafashe za Martin Niteretse. Ese ukuri koba ari ukuhe kwihagarikwa ry'ivyo biteramo byo guhimbaza Imana? Ese gutegura ayo makoraniro byo byaratwaye amafaranga angana iki? Hari ikinyoma ngo ca Martin Niteretse. Pacifique rinahazwe kabe byanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ndetse anasigura ingene Uburundi bwahahombeye. Mu kanya gatoye nayo iyi nkuru tukaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira aho ufyonde kuri subscribe canke s'abonner ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo mu kanya gatoyi uze gukurikira izi nkuru zose, ariko dutangurire kuri ya video duhejeje kubabwira mu buryo bw'ipfunyapfunya muri aya makuru. Ni video rero ngigaragaza ingene kudeta ngo yoba yarateguwe na Agathon Rwasa n'abandi barimo ngo Pacifique rinahazwe n'abandi batandukanye nkuko bose muraza kubimvirizamwo. Imana bampera umugisa kandi bampeza kiri. Ndakubwiye yuko mu rugiwe bategura kudeta. Ibyo mvugira hano ndabifitiye ibyemezo. Ejo nawe yo kwitura ubutunganizo bisubiramo ndabizi. Mu rugiwe nakugururiye mu rugiwe nta wundi muntu wociye. Bategura kudeta byategurirwa mu nzu iwe. Ndabifitiye ibyemezo. Hariho abantu bahaye baragwa mu ruzi bakwita ngo ni ejo ruzokumira ata muntu arukuramo. Turi kumwe umuhisi bagaza abo ba Pacifique abo ba Vitali abo bose batonda mu rugiwe agatondo umugoroba bari kumwe n'ababirigi n'abafaransa.
ngo ntaco muri politike y'u Burundi kitazigera kivugwa. Ivyo ntivyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe ariko asangiza yoreresi abamukurikira ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Reka tubandanirize kuri ca giteramo coba carahagaritswe. Martin Teretse ngo ntiyavuze ukuri. Kuva kuwa gatanu heze yabaye inkuru y'umubabaro ku bari biteguriye kwitaba amakoraniro ya Connect Conference Africa yari yategekanijwe i Bujumbura kuva kuwa 15 gushika kuwa 17 Nyakanga 2023. Ayo makoraniro yari yiteze kwakira abantu barenga ibihumbi 4 bavuye mu mihingo yose y'isi, akaba yari kuremeshwa n'umunyarwandakazi yamuka mu Burundi na Apotre Alice Mignone Kabera. Ayo makoraniro yahagaritswe ku munota wa nyuma n'umushikiranganje Martin Teretse mu gihe n'abayitaba bavuye hanze bari bamaze gushika mu gihugu. Ari insiguro rero ngo idafashe Martin Teretse batunganije ayo makoraniro bayasabiye uruhusha kwa 22 kwezi k'umunani 2023. Martin Teretse nawe atanga uruhusha kwa 23 kwezi k'umunani, wa mushikiranganje aca ahengera buca amakoraniro atangura kuwa 14 kwezi kw'icenda 2023, asohora ikete ribuza amakoraniro atanga imvo idasigwe yise usage abusive de l'autorisation. Aho iyi nkuru rero twayivuze ko rekana ko Martin Teretse wenyene ariko aracafuza igihugu yaciye atanga ikiganiro arasigura icatumye abuza ayo makoraniro. Yemeje ko abatunganije amakoraniro bari ko bagurisha ijambo ry'Imana mu gutangisha ibihumbi 200 by'amarundi canke amadolari 50 ku bazitaba ayo makoraniro. Martin Teretse yavuze ko abo bantu baje guterura utudolari igihugu cari gisigaranye. Martin Teretse yemeza ko yafashe iyo ngingo kugira kingira abarundi kubera ubafatiye ku Mana ngo ushobora no kubatwara utwo bafise twose. Ese ukuri koba ari ukuhe? Nkuko twabihawe n'abari biteguriye kwitaba igikorane, nta muntu numwe yari gutangishwa amahera agiye gusenga. Makoraniro yo kuwa gatanu ku itariki ya 15 kwezi kw'icenda no ku munsi w'Imana ku itariki ya 17 kwezi kw'icenda, abaje bari kwinjira ku buntu. Abantu benshi cyane bari biteguye kuyitaba. Kuwa gatandatu ku mugoroba ubwo ari ku itariki ya 16 kwezi kw'icenda hari hategekanijwe igiteramo bita Soirée de Gala. Ibi kwisi yose birazwi uko bikora, abinjira barariha, usanga kenshi baba bateguriwe n'ivyo banywa bakanafungura. Nibiteramo bikorwa kugira haboneke uburyo bwo gushigikira igikorwa cineza. Amafaranga yari kuva muri kino giteramo nayo yari kuriha uburyo bwinshi bwakoze mu gutegura amakoraniro. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Gusa ngo gutegura aya makoraniro byatwaye n'amafaranga menshi. Ikinyamakuru cyaga cashiza habona uburyo bwahereye mu myitegura ya makoraniro. Abashitsi n'abandi bo kwitavye ayo makoraniro bavuye hanze bashikiye ku mu mahoteli atandukanye aho usanga icumba kirihwa amadolari 100 ku munsi. Ari ibibanza amakoraniro yobereyemo canke amasare yarishwe miliyoni 4 ku munsi. Hari ugushariza ivyo bibanza canke decoration byarishwe miliyoni 15. Ivyuma bifasha gutanga amajwi na podium byarishwe miliyoni zirenga 20. Yaga ivuga ko ku bantu 600 bari bitezwe muri Soirée de Gala, 100 bari bamaze kwemeza ko bazitaba. Yandi makoraniro rasanzwe hari hitezwe abantu ibihumbi 4,400 kandi anazoyitaba bari bamaze kuvyemeza. Umuntu rero avuga ko ibikorwa by'Imana bidasaba amafaranga bari umubeshe gusa. Ikibi nuwo vuga ko atawuzosenga atarishe amahera. Martin Teretse ngo yarabeshe kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yaraje kugurisha ijambo ry'Imana. Bo kwitavye kumva ijambo ry'Imana n'inyigisho zijanye no gutera imbere mu bakenyezi bo kwinjiye ku buntu, nta muntu numwe yorihishijwe kumviriza ijambo ry'Imana. Martin Teretse ngo yarabeshe kuvuga ko Apotre Mignone Kabera yaraje guterura utudolari dusigaye mu gihugu, ngo batonga amadolari muri Soirée de Gala ahanini nabaje bava hanze abo guterura amadolari ari mu Burundi, ahubwo bari bayazanye bo yarisha amahoteli yo mu Burundi n'ibindi bogiye bashimye mu Burundi. Barimwe abakenyezi bifise bo havuye baza gukora imigambi ikomeye mu Burundi. Abantu 100 rero barisha amadolari 50 umwe kugira binjire muri Soirée de Gala, borishe n'amadolari 5,000. Ayo na mahera by'ukuri yotesheje umutwe Martin Teretse. Niko Pacifique Ninahazwe nawe yagize ico avuga aterera n'iciyumviro. Abitezwe bose muri Soirée de Gala iyo bitaba barisha amadolari yari kuba amadolari 30,000 by'ukuri. Ngayo niyo Martin Teretse avuga ko baje baterura utudolari dusigaye mu Burundi. Bano bantu ngo ntibari baje guterura amadolari, ahubwo bari bazanye amadolari mu Burundi.
ngo hari ico rero Uburundi bwahombeye. Apotre Mignone Kabera azwi nk'umukenyezi ariko arahagurutsa abakenyezi bo mu karere ngo bamenye kubaha Imana no kwiteza imbere. Amakoraniro yiwe aritabwa n'abakenyezi bamaze gutera imbere, usanga bava mu mihingo yose y'isi maze bakaza kuraba ingene bonashigikira abagenzi babo mu Burundi no mu Rwanda. Ku buryo umuntu ahamagara abantu bakava mu mahanga ya kure bakaza mu gihugu kanaka bakabona n'ubwiza bwacu, bakazana amafaranga yabo, bagafata amahoteli, bakahura mu mafaranga mvamakungu, bagatanga ubumenyi mu banyagihugu, umuntu ngaba afashije ikintu gikomeye igihugu. Ku buryo n'ibikorwa nk'ibi vya Mignone Kabera ngo ntivyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko biba bisa n'ivyerekana ko mu Burundi atangorana ikihari, bibuza ngo vyo bishingira intahe ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi birirwa barerekana ko atawukwiye kwizigira ubutegetsi buri mu Burundi. Ese ni yihe nyungu ngo ubutegetsi bwa bufise mu kubuza ayo makoraniro nk'aya aba mu Burundi? Ni yihe nyungu ngo bufise mu kurwiza abazogenda baravuga mu isi yose ko Burundi buri mu ntwaro y'agahotoro kandi atawukwiriye kujana y'amafaranga yiwe kubera atamenya ivyo abategetsi baca badukana umwanya wari wo wose? Nibibazo rero abantu batandukanye babandanya akwibaza. Jerome niyo nkuru ni wa mupolisi yamirije ibiturire, harakwije iminsi 45 mu munyororo w'akarenganyo. Yavuze ko abapolisi barya ibiturire ntacu yabeshemwo, yabasabye no kuvavanura n'ibiturire bakagaruka ku Mana. Amajambo yavuze ni nayo mukuru w'igihugu nawe adasiba kuvuga. Ngabandi rero mu musabire. Yandi makuru agezweho ariko aravugwa cane. Mu ntara ya Ngozi abanyeshuri 500 bantaho nikora nibo bahawe imfashanyo z'ibikoresho by'ishuri. Abo banyeshuri baguriyemwo abatwijana 180 batoye mu makomeni 9 agize intara ya Ngozi, bahawe n'amakaye 12 y'impapuro 100 n'amakaramu umwe wese, nk'uko vyashikirijwe kuri wa 17 kwezi kw'icenda 2023 na Emmanuel Ntaco Nsanze, amatari w'intara ya Ngozi, igihe atanga iyo mfashanyo kugira bashobore gutangura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Amatari w'intara ya Ngozi akamenyesha kandi ko n'amarerero y'imfuvyi canke ibindi bigo vyitanga mu gufasha abana byafashijwe kugira gufasha urwaruka bibandanye bitera imbere. Ni mu gihe imyambaro y'abanyeshure uniforme zaduze ibiciro ku isoko rya Rutana. Mu gihe buca umwaka w'ishure wa 2023 ushira 2024 utangura, imyambaro y'ishure ngo ntiriko iragurwa nk'uko vyemezwa n'abadandaza. Aho rero abamenyesha makuru baciye hadandarizwa iyo myambaro yakakigurishwa amafaranga 14,000 by'amarundi, mu gihe umwaka w'ishure uheze zagurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 9 by'amarundi. Ishati yera ikagurishwa ibihumbi 7 y'amarundi yahora ku bihumbi 4 by'amarundi. Badandaza bakamenyesha yuko batariko bararonka abakiriya babashorera, nubwo badahakana ko ibiciro byaduze cyane, ariko bakavuga ko nabo babiranguza bizimvye cyane, bakamenyesha ko ari nka hamwe bokorora n'500 gusa boca baja mu ruhombo. Bamwe rero mu bavyeyi basanzwe bavuga ko ubicihutirwa ari ukugura akabuto, none nawe akaba yamenyesheje ko ashimye kugurira umwana amwe atanguye ishure ngo abandi bazoja barambara izo bohorana. Ndabakengurukiye cyane ko twabanye indwi yose, ndetse n'uyu munsi ndabakengurukiye cyane ko twabanye. Ntimuzocikwe n'andi yose tuzobashikiriza kuva ku munsi w'ejo. Fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko ubwe no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana ibahezagire.